konti wese mw'ibanki no mwishirahamwe rito rito ryo kubika no kubikura microfinance ashobora kuva ku igenekerezo rya 16/0 umwaka wa 2023 kubikura mu manoti amahera atarenze imiliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi ku munsi kandi ntarenze kubikura amafaranga y'amarundi imiliyoni 100 ku kwezi. Bwa kabiri kubika mu manoti kuri konte yiwe imiliyoni 20 ku munsi z'amafaranga y'amarundi biremewe, ariko ayarenze ubwo rugero kuva inyuma y'ukwezi, ni ukuvuga kuva ku igenekezo rya 15 ruhuhuma umwaka wa 2023 kubika mu manoti amahera arenga imiliyoni 20, nyine konti azobanza kwerekana iyo ayo mahera ya java kandi hisungwe imirimo akora kugira yakigwa. Kuvyerekeye amakonti y'amafaranga mvamakungu hakurikizwa ingero zingana n'ayo mafaranga y'amarundi zivuzwaho hejuru ku giciro ayo mafaranga mvamakungu avunjwaho ku munsi gitangwa ni banki nkuru y'igihugu. Mu kubika no kubikura amafaranga arenga izo ngero zashinzwe mbere n'ayari munsi yazo, abene gihugu bahamagariwe kugabanya gukoresha amanoti mu gukoresha cane cane ubundi buryo butangwa bwo kubika no kubikura amafaranga ari nko kurihisha sheke, kurungika amahera biciye mu yandi makonte hamwe n'ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none. Kubijanye n'amazu agura kongera akagurisha amafaranga mvamakungu, Ibanki ya Republika y'u Burundi iramenyesheje abene gihugu ko imaze kwakira amadosiye 18 y'abasaba kwemererwa gukorera muri ico gisata. Muri ayo madosiye 4 ntarabikwiza ibisabwa, 2 ariko arakogwa, nayo amazu 6 aramaze kuronka uruhusha rw'ifata kibanza wo kwitegurira gukora. Ayo ni Empire Forex Bureau, Global Forex Bureau, Jimbere Forex Bureau, Trust Forex, Ola Forex, Triumph Forex, hamwe n'abiri amaze kwemererwa gukora ku mugaragaro. Ayo nayo ni Isa Fast Forex Exchange et Special Forex. Kuvyerekeye igugwa n'igurishwa ry'amafaranga mvamakungu, Ibanki nkuru ya Republika y'u Burundi iramenyesheje ko ayo mazu amaze kwemererwa gukora ko arekuriwe kugurisha amafaranga yisunze igiciro yayaguze ko atarengejwe ibice 2% ufatiye ku giciro bayaguzeko.